Yes, nuko mwiriwe canke mwaramutse twizere ko mugoye neza cyane bivanye naho muhagaze umwanya masaha canke se akari mushaka kwa murimwo twizere ko meze neza kandi ko ari kumwe natwe muri rusange n'umuze udasanzwe nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umutumire wacu ariko ambavu yaho turabaha ikaze mu kiganiro cacu ubona ko ni ikiganiro ciza tugiye kuba dukorana n'umwe mu batumire ubona ko bashajije bameze neza cyane ariko by the way je nitwa Igor Burundi Igor Musaza Igor the MC nije ndi kumwe namwe kugira ngo tubane tuganira n'uno mutumire wacu birumvikana afise vyinshi agiye kuba tuganiriza afise vyinshi agiye kuba arangura afise vyinshi agiye kuba yarateguye afise vyinshi kandi agiye kuba twungura kugira ngo bize kuba bigenda neza cyane makiro kiganiro cacu ndakubwira ko inyuma kamera turi kumwe na Obe ariko aradufasha amajwi n'amasana maze kwashikata nko manzi turi kumwe n'umutumire mwiza Jeno mwita Jando de cyangwa se Nduwimana ariko arafise andi mazina y'ubuhiza ashaka kuba yarotse kugira ngo ibintu bigende neza cyane muri rusange ntarabandanya mu nkundira kanya kugira ngo ijambo ryo yararyamana mwiriwe cyane murakoze cyane muraho mumeze neza turashima kweri kaze mu kiganiro murakoze turi kumwe namwe ariko ambavu yaho ushobora kuba ndabazi canke ntabazi vyimbitse ariko hanundi ariko adukwikira mu gatazi ivyo nshobora kuba mvuze vya Jean Dodier uko ntushobora kuba vyifashe ninde turi kumwe nimba atari banga je nitwa John Nduwimana nkaba mba muri Etats-Unis ville bita Las Vegas ni ville y'abantu bakina kamari nkaba maze igihe kitari gito y'umuntu akwije imyaka 30 utabarizwa mu Burundi wamaze kuronka ubwende igihugu si gusa ngira maze gutora aba president batatu bahariye urumva ko imisi simike ego cyane imisi simike kweri hambavu y'imyaka mushaka kuba mumaze hanze y'igihugu mu bundi buzima bimeze bite mu gihugu cy'u Burundi ariko maze igihe kitari gito muri hanze y'igihugu ubu tuvugana mumaze igihe kingana gute ngaha mu Burundi ubu tuvugana maze umwaka n'amezi ashika 5 nari naje muri diaspora ya 2024 muri juillet kuva muri juillet mugana narasimbiye hanze gatoyi hamaca ndogira ndagaruka kubera projet niko ndakora isaba kubuhari isaba inguvu isaba ubumenyi bw'igihugu kubuza igihugu neza nkuko imyaka myinshi yari iheze ntari ngaha urumva ntegezwa kugira ngo ngaruke ndabe igihugu ndabe nibyo nshaka gukorera ngaha ko eske ibyo bintu ni bizobenefisia bene igihugu urumva so kuri ivyo mu byo nkora nduma informaticien tukaba tugira ibintu vya muri Etats-Unis tugira ibintu vya consultation ya kwandika ama platform ama server turi mu bintu bita ntuze internet des objets ama intelligence artificielle ibyo byose turabikora ama switch ama server ibintu vya gutyo sinova ngo turabitumwa ko mugabo iyo ukeneye kugira platform canke app y'ikintu cyose ushaka gukora nukuri aho turiruka turakigukorera byoroshe cyane nimba tari banga tumenye ko kuja muri Amerika icambere ejo cari cabajanye kugira ngo muje kuranga no muga ubwa mbere mu mushika muri Etats-Unis je nagiye muri Etats-Unis kwiga nagiye ndumunyeshuri ngira 4 ans ndagira stage hanyuma mpeze stage abanyamerika urazi babonye ko ari cyo shoboye ntabakurekura yego cyane ati none ashobora kwigumira ngaha kubera je ntari narungitswe na leta siyo yari yandungitse ari umugira neza yamfashe gushikayo so uyu mugira neza arandihira iyo myaka 4 n'umwaka wa stage umva je ntawe nishura nateza kugira ngo ndonso opportunity niho nari nateza gukora kuko hezeje ishuri ata muntu wegira atarakwishuza ucugira ucukora aho bonye akazi niho ukora rero nshangumayo kuva ico gihe cyose myaka 30 mu nyuma muraza mu Burundi nukuri muri iyo myaka 30 naheruka ini Burundi naje 2021 niho nagaruka 2021 niho nagaruka bisubira ngo mu myaka 30 maze kuza mu Burundi kabiri gusa kabiri kuva 2020 naraje 2021 2023 ni 2024 no mu 25 urabona ko nkiri ngaha alright imbere ko twinjira muri projet nyezina nkuko mwagiye kwa mubivuga byo musanzwe mukora harimo ama switch harimo
amahotel ama intelligence artificielle musanzwe murangura canke bimwe mu bimuso mukora muri rusange uno mwuga canke se kino gikorwa coba cyaratanguye nimba cyaratanguye ryari kuba ari ngaha mu Burundi mwebwe murumva ko mwamaze no kuvyiga mu bifise n'ubushobozi budasanzwe kuba ari ngaha mu Burundi mwaratanguye kugikora mbega mwagitanguye ryari cimiriwe bande gikora bande mudufashe mu twagure kino kintu kugira ngo shike kuri ivyo nshaka kubara ingene nico ciyumviro catanguye gute iciyumviro cuko twiyumvira kugira iyo projet ngira tuzobishika ko ni projet ya 5G nuko igihe ntangura kuzino 2021 urabona ubu twebwe hari iwacu tugura amatike kuri internet rero yuje nukamara indwi zibiri zitatu rakeneye gusubira inyuma muga hari igihe ushika kuri aeroport ugasanga ukeneye kwiconnecta kugira ngo ugirente urabe rya tike bakubwiye ngo amavarizi ngo uteza kugira ivarizi mugasanga kumbe zari zibiri uconnecta kuri ya internet yawe gute kugira ngo communicate n'abantu waguje ku tike bakurabira iryo tike ryawe ko rya vrai abana hasi kurata ntuzeye vol ngarutse 2023 naho nyene nahatse kurata vol ndavuga ataha ibi bintu vya internet by'i Burundi ifara ko hagira ikintu gikorwa haco nico ciyumviro rero cavuye ko twari dusanzwe tubikora hariya mu guca wiyumvira ati none nofashiki none aho iwacu ho twofashiki Kurwaruka ruri mu Burundi canke Burundi bwose twofashiki ko dusanzwe tubigira hariya imyaka tumazeyo ni myinshi of course turashaka kuguma hariya tukaryoherwa tukanezerwa mugani twokwibagiraho umuntu yataye uruzogi turagaruka duteza kugaruka kesaswa imyaka 50 uzogaruka i Burundi rero kubera ico ndiyumvira ati none hoko gwiki hama ugiye kuraba ingorane zihari zuno munsi tuvuga kuwa gatanu itarike 29 ndibaza ego 29 zuko 8 hari ingorane ya connection ngahi Burundi ico naco ni kibazo gihambaye kumwe mwebwe gikomeye cyane kugwaruka cyane ko agwaruka gwicira ukoresha imbuga ngurukana bumenyi kuvuga yuko mwebwe ntimu nabari nugo gwaruka rushura kuvyaza umusaruro mu ma TikTok mu biki tuko turavuga ibintu by'uno munsi ko ari abana benshi batunze uno munsi mu bindi bihugu biri connecte bifise internet kwiye ori yo kuza gukora ubuzi bikorera ubuzi bwa bikorera ivyabo kora ko bafise internet kwiye exactement so rero kubushiki Burundi bakagwira ko 5G na 4 itahari ico naco ni ikintu cyo guharira ni kibazo bivana n'ubariye urabwira umuntu akubwira ngo yo ngo 5G ngo raba pancarte ngo 5G turayifise mugo wa connecta telefone yawe ukabura connection kweli kikaba ikibazo rero aho rero niho twaca twiyumvira igihenza no kubwira yuko igihenza 2024 twari mu Kayanza diaspora twagiye mu Kayanza nakubwira yuko hariho umuntu yari kwaragira presentation muri BSD ibya bintu by'imbona kazoza babikoze ariko arabipresenta twarabuze connection tubura connection ari agira heze so turabaza koma ikintu nk'iki kiri très important mu bura connection twanabonye n'ibikorwa bitandukanye by'abashefu akabura connection ivyo bintu bibagute urumva rero aho rero je umugambi nari ndagufise hama ndanabaza n'ikibazo ico gihe president turamubaza ikibazo kandi aranconnecta kuri ALTC aranconnecta kuri ntuzeye ministère ya TIC turakorana nabo ubuye ntangura gukora ico gihe naciye ntangura gukora kuva muri août ya 2024 mpresenta ko hari tezo ibikatasi tezo kurondera hariho amafre tezo kuriha kugira ngo uronka access yo gukora ivyo rero twarabihejeje turabikora ubuye turi muri processus ndibaza yuko ni processus ndende isaba umwanya tuzobiganira ko sinzi kuzoba mufisa kandi kanya kugira ngo tubandanye tubisigura neza point one after another that would be the best way neza cyane tuvuga na projet yaramaze kuba ishigwa mu ngiro iremezwa kandi projet yamaze kuba iboneka kandi nziza ku banyagihugu no kugwaruka no kuba yiteguye mwebwe nyene mbega yamaze gufatwa mu mingwe n'igihugu canke ino projet yoba yaramaze kuba yamaze kuba sponsorisé canke muracyari mwebwe gusa mu kicikorana yo kitabizi
ico nibaza ko kwera turi ngaha tumaze umwaka turamaze kugira ama démarche atari make nibaza yuko tuzorondera uwundi mwanya wo kugira ngo mfise intuzeye ukuntu ibintu vyagiye biraba uko no munsi ndakubwiye ngo no hava nsanga hari ico nibagiye hamugasanga abantu ntibabikwirekiranye uko vyategezwa kuba turafise n'ikindi nsa n'urangiriza ko twenga turafise ikintu cita imbona kazoza ariko kandi kugwaruka ambavu y'integuro zanyu biravuze ko mushobora kuba mufite n'ibindi muko murategura hari ikindi kintu mushobora kuba muri kurumva kugwaruka rufise impano zitandukanye canke rufise kazoza uno munsi bashobora kuba bo kwingunganya biciye muri uno muga wanyu yo cane gose ukoze ku kintu gihambaye ikintu bita imbona kazoza narimwo mu babiteguye gushika ku munota wa nyuma nibaza yuko umugambi wacu ari pare y'imbona kazoza ya 40-60 kuko ntidushobora gushika muri 40-60 ata connection iboneka dufise nibaza yuko imbona kazoza izofasha ugwaruka imbona kazoza ize guteza imbere igihugu imbona kazoza ize gushikana igihugu aho kiri no kugikura aho kiri no gushikana muri 40-60 40 nizoshika tutatanguye gutegura uno munsi so ivyo dutegura uno munsi biriko biradutwara muri 40 yo 40 zo dukora muri 40 tuza muri 60 so nibaza yuko mu bintu je ndiko ndategura nibaza kugwaruka kuko uno munsi hari internet ugwaruka ntirukeneye kuza hanze ruzokorera ngaha rukora akazi ko hanze ico ni cambere kandi nibo bakeneye akazi leta ntizoshobora kuha akazi ugwaruka gose riko riri guno munsi twebwe dusha tuza rero muri iyo cadre yo gusupporting ugwaruka kugira ngo nago gwiyungunganye rukore rutarindiriye ngo tuzorindira leta kwidushira ahantu kugira ngo dukore ahubwo ajya matara twabonye mu mbona kazoza ya 2025 abe developer nayazoza supportingwa niyo technology izobiri kwiraje Shajeni wari washimira cyane by the way n'ikintu ciza muri rusange ku banyagihugu no kuri twe ugwaruka dukoresha imbuga ngurukana bumenyi mbega umunyagihugu bagiye koroherwa ikintu kijanye na network ibaza ko ni bimwe mu bintu tumaze kwa turonkirwa umuco ariko kandi akajambo kamwe mushaka kubwira abene gihugu bari kwadukurikirana nkuko haje benshi bakavuga biriya maze hariho na bamwe babidoge wako batabirangije akajambo kamwe kanyuma dushaka kwa tworangiriza ko kubene gihugu icambere co no bizeza yuko turi muri diaspora ndundi iyo twita idasinzira kubera turi muri cadre ya diaspora ndundi idasinzira aho abene gihugu no bizeza yuko muri cadre ya diaspora ijuno munsi tugiye guhindura ibintu tuzohindura ingendo duhindura ukuntu twiyumvira changement de mentalité nico tugiye gufasha kugira ngo twigisha abene gihugu babone yuko hategezwa kuba changement de mentalité hame ivyo twifuza bizoza iyo ngendo tuyihindure kuko turi muri 2025 tugoing to muri 2040 tuzoshika muri 2040 twitwara nko muri 2025 rero tuza gutangurira ngaha yo guhindura ingendo iyo mbona kazoza nayo kome jewe ndi muri diaspora nkaba ndi muri komisiyo ya technology ni naco gituma ivyo bintu bizokogwa kandi ndavyizeye ko tuzigiye kubikora nuko murakoze tubashimiye cyane mwakoze kuduha kano kanya murakoze gushima nuko turamushimiye twari kumwe numwe mu diaspora bakaze cyane cyangwa se bashobora kuba bafise uruhara rudasanzwe mu bikorwa bitandukanye hano mu gihugu cyacu Burundi ko agikora bivuga afise kazoza ko kugira ngo ashikane connection nziza cyane n'ibindi bitandukanye ko agikora bivuga hano mu Burundi tubashimire mwakoze dushimire kandi Obe akadufasha amajwi n'amasamashaka tankomanzi John Igor Burundi Igor de MC Rwamanyana